mbega ubukene bw'igitoro urwego umuhuza w'abarundi ngo bagwarakozwe ko bavuga ngo urwego umuhuza w'abarundi rurakora uko rushoboye nakubwiye bivanye n'amikoro y'igihugu kandi rukagerageza nabwo nyene kuvyumva kugira rutange n'akarorero ku bandi. Nshatse kumenya ko ivyo bavyagiye muri mwe byabagora kugira ngo namushike kuri aho mwashaka gushika. Twe nivyo kwanko dushikaho tugomba gushika kuko nakubwiye ko dufise ku mitumba abaduserukira aho tutagiye ngo twishikireyo turabatuma kandi bakabikora neza. Ega ibintu byose sikuvuga ko umuntu ategereza kugenda gushika ubuhinga bwa none bwarateye imbere cyo bubereyeho. Hariho umuco gutunganiza ku telefone cyane gose vyama vyabaye. Ubu munsi hariho abarundi baga bati tugiye ku isoko turazimbwa kuko hari bene wacu muri Kongo baje gusaba indaro usanga bafise agafaranga kari hejuru y'amahera yacu ku isoko tukazazanirwa. Hari akajambo kumbe kihumure kingene mugiye gufasha mu kugira ngo abo bantu bashobore kubana neza nabo basanze mu gihugu muri atawo ufise akangonongono. Nakoze cyane murumva ko cyo nikibazo gejeje kuvuka. N'icyo mukuru w'igihugu arakunda gukebura kanakarira mbere zimwe mu nzego muri muvuze ibyo ko abantu bakwiye guhindura ivyumviro. Gakarira inzego zimwe ko arabusanga zitari ko zirakora nko nyene we yavyifuza. Mfata karero ko yigeze gutanga ku muri itegeko ry'ingene abantu bashaka gushinga ibiciro nashatse kuvuga bimwe bya climat des affaires mwavuga ariko gushika n'uno munsi abarundi bakiko barabaza bati mbega ko tutabona ko ryategeko ryaseruka uyu munsi hamwe bavuze bati muhuza dufashe badutunganirize bashinga ibiciro muriteguye kubibafashamo kuko yabivuze ariko ntibira abarundi turakwiye guhindura ingendo kandi guhindura ingendo bihere mu miryango iwacu tuvyare abo dushoboye kurera ahandi kwicara mu nzi wawe mu rugo iwawe ukavyara abana 8 hama bwaca kabiri ngo leta ntiyabahaye akazi ngo leta ntiyabahaye bijyana biri numva ko mutaganiriye kugira bavyare yuza kuganira na leta bari kumviriza wa mugambi uvuga ngo basi bamwe baravyara 3. Umutumire adasanzwe mu kiganiro dukunda Burundi cyo kuno munsi wa gatatu gerekerezo rya 19 ruhuma 2025 no udasanzwe nababwiye numwe mu mboneza z'igihugu numwe mu ndongozi z'igihugu n'umufasoni Aimé Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi yamaze gushika hano muri studio za radio Irebe FM nabwiye ko ari dufise umutumire uno munsi. Reka rero ntibwiteka ryo kumwakira ndabifurize ikaze mu kiganiro dukunda Burundi ariko kandi hano muri studio za radio Irebe FM mufasoni Aimé Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi kaze. Urakoze cyane. Musanga ikaze kiganiro dukunda Burundi nene babwiye abatwumviriza mu ntangamara ya kino kiyago muri umuhuza w'abarundi. Abantu bumvise umuhuza umva umuntu ahuza abatase ari hagati y'abantu mengo harako bapfuye mbega niko biri iwanyu. Murakoze cyane. Ego nivyo birimo ariko burya haniniya ngira ngo umuntu avuze neza ingene dusanzwe dukora ivyo dukora musanzwe umuhuza w'abarundi arahuza nivyo iyo bishitse hakaba ibyo inzego z'igihugu biciye kuba sanzwe bazihagararira hagize icyo badahuriza ko n'umwene gihugu yarakeneye kuba mutunganiriza hanyuma akabona ntibiriko biragenda neza arashobora kwitura umuhuza w'abarundi agaheza akaraba rwego canke uwo muntu ahagarariye urwego rwa leta atashoboye kumutunganiriza agaheza akagerageza kugira ngo arabe ukuntu botora inyishu uwo mwene gihugu ashobore gutunganirizwa. Muri ubwo buryo rero turaheza tukakira ivyo nyene ivyo birego n'imyidoga bene gihugu baba bafise tugasha turaba abo vyerekeye mu nzego za leta tukaheza tukabamenyesha tukaraba n'ingene uwo mwene gihugu uwo mwidogo wiwe wohera. Nukuvuga yuko aho tuba
haba hariho amatati yavutse mugabo niyo amatati taravuka kwa ko tuguma tujejwe no gukurikiranira hafi ingene inzego za leta zikora toshaka kubona ko hari hagahaze mu biriko birakogwa kazohava gatuma havuka amatati tugaheza rero tukavugana nabo muri leta kugira ngo amatati akugwe mu nzira abene gihugu cyangwa umwene gihugu atararinda kurinda kugira akababara murakoze cyane mbega umuntu yumvise urwego rw'umuhuza yukusha kwibaza ati kahise kago nakahe mu Burundi mengo suguhakera cyane urwego rw'umuhuza rwatanguye mu mwaka wa 2011 kubaho ariko rwari rwiyumviriwe mu 2000 igihe hari ko ari amasezerano y'Arusha ego gushika rero no munsi abarundi baramaze kurumenyera muraronka abaza mukabatunganiriza abarundi mengo ntibari no kuburana ntibari babinabimenyereye cyane hari amatati muronka menshi urwego rw'umuhuza novuga ngo abatati canke akazi kariho kuko murumva yuko iyo amatati yamaze kuvuka turahuza abo vyega mugabo kandi niyo atamatati hari haguma hariho ivyo ubikorwa kuko birasaba yuko abene gihugu baguma bigishwa bakamenya amategeko abagenga uko bifata mu bintu tukabumvisha ko ateza gukurikiza intumbero igihugu kiba kiriko ratanga leta ibiko ratanga kugira ngo bashobore ntavaje mu makosa kandi baje no mu iterambere nkuko bikwiriye rero novuga nti kandi ntagena kimwe twovuga ngo hazobaho uburyo leta ishobora kubana n'abantu ishobora gutunganyiriza bene gihugu 100% ata kantu gaciye mu mwene gihugu yidoba muti hari abantu ha muruntu kira noneho singa mu Burundi gusa ikikwereka ko urugwego ruba rukenewe nukuvuga no mu bindi bihugu no mu bihugu biteye imbere cyane gose urugwego rw'amaruhari kandi bavuga ngo ngo twaritunganije ibintu byose ngo abene gihugu barashikira byose bikenewe ko baratunganiriza mugabo rw'amaruhari nuko nyene hari abantu ha muruntu hatabura gacamo none biga rukora gute mwavuze ko hamengo hari n'ingisho mutanga muzitangira hehe abantu babakeni babasanga tusanzwe dufise ibiro ngahe Bujumbura kuri Avenue du Large numero 52 mugabo turafise rero n'abaduserukira mu turere dutandukanye mu karere ko hagati Gitega ibiro biri karere ko mu buraruko hari umuntu Ngozi ngahe Bujumbura naho nyene hariho no mu manuko hariho hanyuma ku mitumba tukaba dufise n'aba bunganizi w'umuhuza ku mitumba yose nico kibazo nane mfise turazi ko ku mitumba hariho abo bita batanu bari ku mutumba bita ko arabahuza aho kabaze nane gafise nti mupfaniki urwego rw'umuhuza rupfaniki n'abajya abantu mu bisanzwe ku mutumba burya hari inzego nyinshi murabona ko hariho bajya batanu barongoye umutumba hagacongera akabaho na bamwe mengo 15 baraba ivy'imanza bakukira ubushikiranganje bw'ubutungane bakimanza hagaca bari nabitwa abunganirizi w'umuhuza twebwe duhuza inzego za leta hamwe n'abene gihugu bariya nabo bahuza bakukira ubushikiranganje bw'ubutungane barabajya amatati hagati y'abanyagihugu n'abacamanza muri make mu bisanzwe tumva ko abo bantu bakenerwa mu gihe harabaye kumura amatati akabaza n'inamye ndagafise mvuga ntimbega umuhuza ubwiwe uretse bajya bandi bari hariya kumura bade baramama ku mutumba muri community muri quartier umuhuza ubwiwe akenerwa ryari umuhuza akenerwa iyo abo bose byabananiye ukuvuga ko ni vyiza yuko umusanzu amatati yabereye mu kibano yaba hagati y'abajejwe intwara oya ku mutumba canke yaba hagati y'abene gihugu nyene ibintu byose bikwiye kuza tore ku mutingaho mu kibano kuko ni naho amatata bari korabera cyayatumye bose bakibona niho biheze bigatora umuti neza cyo gituma rero amatati yavukiye ku mutumba atorega umuti canke bafashwa nabungariza ubuhuza bari hagengere ku mutumba
uno muririmbyi w'umurundi yabitoranye nk'umwuga ati ego Burundi ni jewe nawe dusangira rero nk'abavukanye ikiganiro ni dukunda Burundi kuri radio Irebe FM akabazo nari mfise nakagira kati mbega muhuza w'abarundi ko twumva ko mubwe museruka ari uko habayeho ko muri abantu cyo batumvikanye ko ubwo mu gihugu gifise amategeko nk'u Burundi urwego rw'umuhuza burya ruba rukenewe. Ego urakoze cyane. Urwego rw'umuhuza nakubwiye yuko ruguma rukenewe kuko kwari ko kose nta mwongo burisati bidahitswe abantu bashira gukora nabi muri leta mu nzego z'igihugu barabaho. Abo nabo kenshi umwene gihugu byananiranye hari aho usanga aciye kuma yidoga kaburi yatumutwe bigasaba yuko afashwa aronka umufasha. Rero amategeko arahari kandi hari kugira kurikizwe tugize Imana hakagera igihe amategeko akurikizwa umuntu wese ariko arakora akazi akashobora gukorera neza bene igihugu nk'uko bikenewe byoba vyiza. Ariko naho nyene urwego rw'umuhuza ruguma rufise igikorwa kuko ruca rubandanya rukinga kugira ayo matati ntava avuka. Muri uko gukinga rero ni bimwe byo kwigisha bene igihugu kabwira imigambi ya leta bigeze aha ze murabimenya mubikurikize canke hariho ibintu bidasanzwe byaba bigomba kuba nk'ubu dufate bishitse ugasanga hariho nk'indwara yateye birasaba yuko haba urwego cyangwa abantu baguma babwira bene igihugu nyene babandanye basasagaza ivyo inzego tekinike ziriko ziravuga akaba abantu babandanya babisasagaza. Hama kandi ikintu kijanye n'amahoro n'umutekano nukwamizako ikintu kijanye n'intwari bereye nukwamizako. Donc nukuvuga ko ibikorwa biguma bihari byo gukora naho hatoba amatati mu butungane mu gukinga n'ibyo mu butungane. Ariko ubwo urwego rw'umuhuza ni ngo baruseruka ruko mu butungane bisa nuko byabagoye. Urwego rw'umuhuza ntiruseruka ko mu butungane byabagoye misi yose kuko ubwa mbere urwego rw'umuhuza ruhuza bene gihugu n'inzego z'igihugu. Hanyuma rero umwene gihugu mbere yuko aja mu butungane iyo afitaniye ikibazo n'urwego rw'igihugu vyiza abanza guca ku muhuza kugira gitorerwe umuti novuga ngo umuryango arabiyaba. Hanyuma rero mwumvikana vyanse niho yoheza akagenda kwitwara ko burya n'ubundi kwitwarira leta uba witwaye kuri iyo nyene vyiza uhuza kugira ngo mu rwego rw'umuhuza barabe babonye ibintu umunyagihugu yarenganijwe bamusabire kurenganurwa kuko na leta niyo yoshima kurenganya abene igihugu isanzwe ijejwe. Reka dufatire kumbure muri kahise tarakakera dufatire kuri umwaka uheze mutubwira nk'amadosiye kumbure urwego rw'umuhuza ngo bagwarakiriye gitigiri gwarakiriye kumbure zashoboye kwihwezwa canke zitashoboye kwihwezwa. Umwaka twakiriye amadosiye aca mu 500 arenga gatoyi. Ego kandi tuvyihweje uravye compare n'umwaka uheze no muswaronse amadosiye make gusumba. Ivyo vyavuye rero yuko inzego z'igihugu murazi ko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yari yahimirije inzego zose z'igihugu ko zitegereza kuba hafi ya bene gihugu zikumvira ibibazo bafise zikabitorera umuti. Rero babandi bahara baca baza kuturaba bavuga bati vyagoranye baratomboye baca basanga ku kivi. Hanyuma rero baca baravuga ibibagoye bice bitora umuti byinshi cyo gituma tuvuga ko amadosiye yagabanutse.
muri make umwaka mugiranje n'umwaka uheze amadosi yaragabanutse mbega muri za nyigisho mwebwe muja muratanga ubwo ntazo mutanga kugira ngo ko muri bo nyene bavyihereze bimwe mu mvuga muti cyane gose natwe twarashoboye kuja ngo mu batuma ayo madosiye agabanuka kuko ari inyigisho dutanga twereka bene gihugu ko ubwa mbere amatati yotorega umuti mu kibano hama ikindi kigira kabiri ko bo kubahiriza amategeko ko abajejwe intwaro bogerageza gutunganiza bene gihugu neza kugira ntibidoge bamenye umwe wese icajejwe hama abene gihugu rero nabo tukabumbisha ko nabo nyine ari kuraba bagakurikiza amategeko nibaje kuremereza no kugora abajejwe intwaro n'ibisata bitandukanye babatura ingorane badashobora gutorera umuti kandi zidahuye n'amategeko rero muri ico gikorwa twarabonye ko bifite akamaro kanini abene gihugu bari barituye inzego zitandukanye hama bari batunganizwe abajejwe intwaro n'ibisata bitandukanye bace bikubita gashi batangura kuza baratora umuti w'amatati bafitariye n'abene gihugu canke gutunganiza bene gihugu mu byo bakeneye nkuko bikenewe urabona yuko hari akarusho rero biriko biraza mbega ayo matati abafatiye kuki mwavuze ko mwakiriye amadosiye arenga 500 abafatiye ahanini kuvyerekeye iki hariya twebwe twasanze hakunda kuba ibintu bijaye no kurenganya nk'umuntu ugasanga umuntu agiye nk'ubu kurondera ikintu umuntu yo bufasha wo mu nzego za leta ugasanga ntakimukoreye nkuko yifuza ugasanga yagiye nko kwa muganga yatonze kazamucisha ko abandi agatata avuwe kandi yari yatonze imbere nk'icyo ni nakarorero ugasanga yagiye mu ikomine agiye gusaba nk'urupapuro ntibarumuhaye ugasanga yaranditse ikete asaba ikinike ikishaka kiriya ntibamwishuye mu mwanya mwiza ugasanga baramwishuye cyangwa mugaba bamuhaye ingingo bamwishuye bafashe ingingo idahuye n'amategeko imurenganya kandi idafise ishingiro cyangwa ugasanga aragiye umuntu yateza kumwakira amwakiriye nabi aramututse amufashe nabi nyene muri make ntamwakiriye neza nkuko vyari bikwiye hanyuma hariho n'ibijanye nuko usanga hafashwe nk'ingingo abene gihugu batahanuhujwe usanga nk'ubu hariho nk'ibikorwa wanashaka by'igihugu bigiye gukorerwa nk'ahantu ngabene gihugu nibigeza bimenyeshwa ugasanga hagiye nko gucibwa nk'ibarabara ntibabasiguriye ko iryo barabara ari ikintu rusange cy'akamaro barabibona ko rije gucibwa mugabo ntibigeze bamenya ko hazoca ibarabara hari ibyo bari barahashize peut-être iyo bategurwa hakiri kare ni ibikorwa by'iterambere ariko bo ntibagishijwe inama cyangwa bakabazanira tuve kubakira ishuri iryo shuri siryo bari bakeneye nk'amazi nk'ibintu nk'ivyo urumva ko barashobora kuvuga bati rero muhuza tubwirire leta ko naho ko bategura kubaka amashuri turayafise akwiye dukeneye amazi dukeneye amatara nk'ivyo ni ibintu abene gihugu bashobora kuja gutura hari ibindi nk'umuntu yabari igiturire ati je urya muntu yagumye ambwira ndamuha igiturire kugira nkorere ivyo namusavye ivyo arashobora kubidutura navyo nyene ca tubishikiriza inzego zijeje guhana abaje ibiturire bakabaha umutumire mwamwumvise si usanzwe n'umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana niwe tufise muri studio za radio Irebe FM ariko tuyagira ku bikorwa ahanini by'umuhuza w'abarundi mwumvise ko ari ibikorwa bitari bike kandi bimaze gukorwa ari byinshi reka tubandanye n'ikiyago cacu muti hari abantu migambi ishobora kuza y'umwene gihugu imigambi fatiye ku iterambere mugabo kandi ugasanga bene byo ntibagishijwe inama kuma wa mufaransa yavuga ati ico uri kurankorera mugabo utanciye ko kibari kingwanya ahubwo aho rero mu gihe leta yamaze gufata iyo ngingo yo gukora ico gikorwa mugabo mwene gihugu ati jewe ntibangishije inama numva sibyo byari bikenewe ubwa mbere muheza mugafata ingingo imeze gute
tuca twegera nyene ababijejwe muri leta hama tukababwira tuti muragenda muganirize neza bajya bene gihugu mu babe neza ivyo bakeneye umengo kiya kintu sico bari bakeneye kaza rero nabo bagaca bagenda bakaraba bakaganira nabo ariko nk'ubu burya turashima cane ko leta ariho ikintu gishasha yerutse gukora ciza cane yuko ibijanye no gutunganya imigambi y'iterambere bizohera ku mutumba ukuvuga yuko no bihereye ku mutumba nta mwene gihugu n'umwe nta mutumba n'umuzovuga ngo jewe banzaniye ivyo ntashaka kuko vyahereye ku mutumba babajivyo bakeneye baraduka ku komine makabaregeranya imigambi yose ikeneye muri komine mu ntara n'iki no ku gihugu umutumba umwe wose waravuze ivyo ukeneye umva ko ivyo ari vyiza cyane biga ko abantu kuva na kera bavuga ngo bameze kuya kwinka cyane cyane kwitwa ngo ni bato abatwita ngo ni bato kuko leta n'umuvyeyi yashaka kuba ibona ico kintu hari ico gikeneye gusoma mugabo wewe kwera atabona kumure imbere cyane atabona atambono ndenda afise akabona ko mengo ito wewe ariko arasaba nico gikeneye muri uwo mwanya mugabo kumure leta nayo yari ifise iyo mbono yuko hamwe cokogwa muri uwo mwanya ahubwo mu minsi iza kizobatambutsa gusumba mwebwe mutamwemera mugashiraho tuvuge uwo mwene gihugu yashize canke mubanza kuraba ko muri leta nayo twe tuja hagati kubera yuko musanzwe bw'umuhuza biye ko atari urwego rusanzwe mu rwego rutarimwe abantu bari bo bose abantu babona kure rero umwene gihugu ko batwemereye tukabaja hagati ico dukora tuca tugenda tukabumvisha ti ujya mugambi ni mwiza kumva itsinitsi tatse tukaheza leta rero tukabereka ati ibigambi ya leta ari myiza burya hari ico mutategereyemo bagaca bahuriza hagati bikagenda neza mwatubwiye amadosiye ashobora kuba yaratunganijwe neza mwihweje agahita akagenda neza arenga amajana 5 mu mwaka uheze mbega kumuri zitashoboye kwihwezwa nazo zobazingana gute izitasohoye kwihwezwa dikeyi cyane murumva muri izo majana 5 twashe gukora izirenga amajana 3 ibice 93 kwijana yego byo bavyavuye kukibwira ngo ntibikunde ko nazo zihwezwa aito zitashoboye kwihwezwa harimo izitashobora kwakirwa kuko baje badusaba ibintu bitari mu bubasha bwacu byo mu tuma dusateza kurangura hanyuma izindi nazo nizikiriko ziratohozwa ko turakora amatohozo imbere yuko tugice tuvutse murakoze cyane hama umuntu asha kwiyumvira ati twarabonye canke imbere twaranumvise aho usanga hari abantu bafitaniye amatati na cyane cyane y'amatongo ugasanga baraje kuganagaza ku rugo rw'umuhuza canke imbere ku biro reka dufate ku biro kuko niho mukorera ku rugo hoho ntibozi muhira kuko si ku kazi bakaza ku biro ugasanga bariko barugariza ubwo bijya muheza mu ndibatera ubwo mu gihe mubonye iki gica bene gihugu baje babagana twebwe hari baraturinganije itongo ryacu leta yaritwaye dushaka mutugarukanire mudufashe bijya muheze mukabiteta gute ndabivuga buryo urakoze cyane mu bisanzwe ntitubatinya kuko turazi ko abanyagihugu barinze baza badutumbera uko batubonyemo urukiza turabakira rero tugaheza tukabumviriza hama tukabatekanya tukabumvisha yuko kuza ari kigwi nk'igitero si vyiza ntiboneka neza hama rero tukababwira ati toramwe ababafasha bazobaserukira hama tubananye dukurikirana ikibazo ariko mutekanye tamigomo kiribo bajya rero benshi murabatunganiriza kujya nyine baba baje hari abaza bafite agashavu hari abaza bavuga ati leta iraturenganije ndibuka nk'umumenyesha makuru twaranabikoze ugasanga turabikora ko amakuru abantu baza bavuye mu kiyaya cimbona ko haryoshe bakaza bavuga ati leta yaradutwaye amatongo dutunganiritse bijya murabiheze mukabikora mukashikaho mubashimisha ego turagerageza uko dushoboye kiru ca mbere tuba tugomba kumvisha bene igihugu nico nyene cuko iyo uriko urasabisha arico cose udutekanye kirazira kuza uzanye amanyama uzanye umugumuko uraza ukavuga neza ico wifuza tukaciga kishikiriza baba bijejwe bakatwishura tukabaha imishurabo
tukagerageza uburyo bwose ikibazo gitora umuti abantu batekanye. Biga mpuza w'abarundi ko numva umenga muri banda yahundwa uno munsi mu Burundi haravugwa ubukene bw'ingene abantu biyunguruza nk'uno munsi nk'abarundi boze bati dufashe turonke ingene twiyunguruza agaturuka amazi kataboneka tushika ukazi twacerewe abadukoresha bakadutatira ikambe ufise umugwayi ntaronke ingene amutwara kwa muganga byoroshe nk'ejo boza murahafitiye inyishu. Cyari batayuko akazi karagabuwe twe turakurikira ingene inzego za leta zikora habaye amatati tugahuza abo bene gihugu baje bafise amatati ngo yuko badafise ibyo bakeneye kugira biyunguruze twese tukabishikiriza bijejwe bakaduha inyishu tukayibaha. Yego no munsi naye n'amatati usanga abantu bafitaniye kavuga ati mbega none ko tutarumbona ingene tuko turagenda hariya ariko kandi dushitse hariya ukazi badutatira kubera ubukene bihari hari ico mushobora kubwira dufate nk'ababijejwe muti kora gutya nk'umuhuza nyene muti kora gutya kugira ngo umwe n'ubwo yoroherwe mbere n'akazi k'igihugu kagende neza. Nibaza ko mwama mwumva yuko inzego z'igihugu zibijeje zamaze ziriko zirabivuga ati ikibazo c'igitoro twihangane abene gihugu dukoresha ico dushoboye kuronka hanyuma kandi mugiye ikibazo kibaye n'inyishu zimwe ziraboneka abantu bariga bakarondera ubundi buryo gushobora kurondera ingene bobaho ingene bokora rero ico gitoro kiraboneka gihora kiboneka kiraboneka buhoro buhoro kiraboneka iyo kitabonetse hama ntibakwirwe bose nivyo hari ibishobora kudakorwa mugabo kandi je namvuga nti nukuguma turondera n'izindi nyishu ku ruhande zotuma tutaheba ivyo dukora none nk'ubu nk'abaganga basiba kuvura umva vyo bavyiza ariko nk'umudirektori wa hospital ashaka gutora umuti akavuga ati kugira ngo abagwayi bagume baronka abaganga akaraba ingene bitunganya nyimba baronderera aho baguma hafi bagirane cyane nimba nyene hashoboka n'umuntu ko yogenda n'amaguru yogenda akagenda mugabo jewe ico no hanura abarundi nuko ntiboba ngo makate ndambarare ahubwo baba makabando nandari muvuzi ivyo muca munyibutsa ahubwo nyine by'abaganga mpuza b'abarundi haravuzwe amakuru mbere na cana ko no kumbuga yerekeye abaganga b'abarundi bariko barasaba kongererezwa kumbure agahembo kabo hama abagiye imbere mu kubisaba biravugwa yuko ngo hariho abo baragiriwe nabi imbere baranafungwa mu gihe bariko barasaba ivyumvikana ajya makuru mwarayamenye mbega hari tumwe mwarafashije muri kiya gikorwa. Akoze cyane kiya kibazo ibibazo bijanye n'akazi burya amategeko birabwa nico bita Commission nationale de dialogue social wa mu w'igihugu rero kumvikanisha rero twebwe natwe tugeze tutugwa twaravyumvise turumva yuko babahamagawe icyo bahamagariwe nto tuzi ko ari ico canke atari ico kuko ntibigeze bakitubarira nk'umuhuza navyo mwamenye twe twavyumvise ngo hari abantu bari hariya mu service ajeje gutohoza mugabo ico babatohoza ko byukuri hari rabona n'ibintu biba mwibanga ntiturakimenya n'icaba cyari ico naho nyene ico iyo umuntu agize icyo asaba inyishu kumufunga mugabo naho nyene hari umuntu asaba agasaba nabi ugasanga biragoranye rero ku by'ukuri nta kintu kinini hano bivuga ko kuko baba abaganga nta muntu n'umwe yigeze akintura ngo numvike n'ikifashe ariko nk'umuhuza muti umuntu aremerewe gusaba icari kurirwa n'amategeko mu rupfaso ariko aremerewe gusaba icari kurirwa n'amategeko mugabo akanaraba yuko kishoboka kuko hari igihe uja gusaba ikintu ugasanga uracemererwa n'amategeko kuko ibyo twemererwa n'amategeko byose nibyo twateza kubironka ariko nibaza ko birondekwa intango ya byose yobanza kubirondera tukabona twese ko bihari hama ugaca wagiriza mugenzi wawe canke leta ati wabinyibe ndabibona hajya wandenganije mbwiye atabihari muca mutegerezwa kuraba ingene musabikanye bihari
hama mukabaraya mugakora kugira ngo mubigwize mwese aronke ibimukwiye. Hagiye bashaka gusaba ibitaboneka birashobora gushika n'umuntu wese nasaba abivanye n'amikoro natanga afise abivanye n'amikoro ariko kubera bavuga bati leta nk'abasaba leta bazi ko atana kimwe kinanira ubwo ntiharaho bavuga bati twebwe twarasabye byaranse ko batwishura canke imbere yaratwirengagije leta mu ico gihe leta imeze nk'iyirengagiza nk'ingirane ho muca museruka bega none leta uri kuravuga leta uri kuravuga umuntu cyangwa uri kuravuga twese abene gihugu tegerezwa gukora kugira ngo tugurize ubutunzi hanyuma dusubire tubusabikanye niko bigenda mu bisanzwe umwene gihugu wese twese kumwe wese kugwega ariko ni leta gusa hari abo twashize imbere kugira badufashe babitunganye mugabo byo batunganya byose bivi wacu mu maboko yacu ni ngombwa dukore kugira ngo begeranye amakori leta bajya batwashize imbere begeranye amakori hanyuma maze kwegeranya baca bavuga bati mu gisata cy'abaganga haja mwaya mu gisata c'indero haja mwaya mu mabarabara nuko aho oya rero hamwe hose haja batanga y'ibyo babona bishobora kuboneka bivanye umwimbu nawo uva mu bikorwa bya twebwe twese abarundi atari umavuyemo rero imbere yuko nja gusaba ikica nk'ikiriya banza kuraba ayo mikoro ko twakoze twese tukegeranya mbega none amikoro y'igihugu yaciye amera gute dusanze ari matoyi ni kuvuga ko harimo agahaze muri twebwe hari aho tutarashika mu gukora ngo tugwize umwimbu ku bwanyu mubona umurindi abene gihugu b'abarundi bageze ko kugira ngo muri ayo mikoro yisunure ku bwanyu mwumva ko uri ku rugero rungana gute je ndabona ko abene gihugu b'abarundi bariko baragerageza cyane wihweje n'ukuri ingene abarundi bariko barakora urabona ko batanguye kumva ko byose bizova mu maboko yacu ariko haracyariho agahatse kuko uzugenda hajya muri ville kuri ideal usanga hari abantu bajya nabo bariko barakora ejo usanga bahagaze uzugenda no kuyandi marigara na ruguru hose usanga hari abantu bajya bose nabo bariko barakora mugabo gufungura usanga barafungura hanyuma uzuburabe gwaruka ingene rungana mu gihugu ucuraba urukora ingene rungana muri rusange iraho bikigwa no umuntu acabona neza ati mbega abantu bafungura canke bakeneye ibya nkenerwa nyene uravye n'abakora mbega tugize yo comparaison twosanga abakora ari bo benshi canke abadakora ari bo benshi ucuraba n'imvyaro tuvyara wikubita abanindwi urumwe nabo banindwi kubukora urumwe hari usanga n'umudamu nawe nyene adakora urumva gace wikubita rero imbyarindwi 8 nde wewe urumwe ukora gacugaburira abantu 8 ntumva ko hamaze kubadeze kiribyo rero vyumvikana ko je ndiko nibaza hamwe mu miryango abarundi umwe wese yo kwitunganya akavuga ngo burya en fonction y'ivyo ninjiza bivanye n'ivyo yinjiza reka nagura umuryango en fonction y'ivyo ninjiza ubundi gutyo twosanga na vya bindi kubwo kubwihugu bigiye kuyameliora bigiye hagiye kuba karusho kuko tuba twabikoze byose tubiharura neza tutarenze urugero ahandi kwicara mu nzi wawe mu rugi wawe ukavyara abana 8 hama gaca kabiri ngo leta ntiyabahaye akazi ngo leta ntiyabahaye bijyana biriya numva ko mutaganiriye kugira bavyare yuza kuganira na leta bari kumviriza wa mugambi uvuga ngo basi bamwe baravyara 3 ku bwanyu muti hobaho kumbure ico twita changement de mentalité canke imbere guhindura ingendo kuko guvyara abana benshi utari ku murindi wo kubaha ronka ibibatunga uti abarundi barakwiye guhindura ingendo cyane gose abarundi turakwiye guhindura ingendo kandi guhindura ingendo bihere mu miryango iwacu tuvyare abo dushoboye kurera kandi nabo nyene dushobore kubatandukanya nkuko bikwiriye hanyuma ingo zizogira ubuzima bwiza bw'ingo
kuko buzotuma igihugu kimera neza rusange kuko ingo ni igihugu kigizwe n'ingo hanyuma abo bana nabo tuvyara nabo nyene turabigisha bumve bakure bakunda ibikorwa nabo nyene mu mutwe wabo bazi yuko umuntu utarimye atamira ariko kandi nk'umuhuza nyene kuko mwebwe muhuza ahantu hadutse ayo matati kandi n'ubu turaze ivyo bishobora kuvamo amatati muri kazoza nk'umuhuza w'abarundi kumbure n'inzego z'igihugu ivyo vyiyumviro haraho muri shikiriza kumbura abarejwe amagara y'abantu ngo bahimirize canke abarejwe novuga intwaro hagati mu gihugu kugira ngo baheze bahimirize abene gihugu muri rusange kugira ngo abantu bagire ko guhindura ivyiyumviro inzego z'igihugu zitandukanye ziriko zirabivuga zikabisubira gusa twebwe ko ari cyo gikorwa nyene tujejwe gukinga amatati kuko amatati avuka ko abantu baba bafise ivyo babura kubera bya bindi batatunganije imbere tubigumako tuguma twibwira bene gihugu yuko bakwitunganya mu buryo ku buryo umuryango uba witunganije neza ukaronsa abana bose ivyo bakeneye bizotuma batera imbere murakoze cyane kumbure ikiganiro ni dukunda Burundi ariko kandi mwako tukwigaga ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu ngo kandi ubuzima bw'igihugu bukikiranirwa hafi n'umuhuza w'abarundi cyane cyane kuvyo abana bari badashaka kuba bahuriza mugabo kandi ubwo rwego ntibubuze kumbure ibirugora mu bikorwa vya misi yose tushikiriye kumbure ku rupapuro rushaka kuba guvuga ibijanye n'ibigora igikorwa canyu ni urwego rumaze igihe kuva mu mwaka wa 2011 mbwa kandi hari ibyo mushobora gutunganiriza abene gihugu babitura hariho nibibagora bivanye n'imvo imwe canke yindi bituyagire mu kiganiro dukunda Burundi ibikora urwego vyo ntibishobora kubura ko murumva yuko tukurikiranira hafi abajejwe intwaro n'ibisata bitandukanye by'igihugu tukaza turabakebura aho bitariko biragenda neza rero murumva ko hatobura ushobora guca avuga ati muranyinjiriye ati mugomba kumbuza kwikorera uko ndavyumva murazi ko abantu hari abumva n'abandi usanga bigoye ivyo nivyo bishobora ukunda kutugora aho usanga umengo badufashe nk'abakeba kandi atari ivyo twebwe tuhari ku neza y'igihugu kugira ngo kuko igihugu giparufe gishoboye gufasha bene gihugu niteka ku gihugu kigira isho nziza rero hari habo usanga badahuta bace bavyumva muti hariho abusanga badashoka bavyumva muga kandi mwigize kuvuga muti harabayeho kumbure kandi biraboneka hamwe aho usanga hashobora kumara imisi cagito kitaboneka kugira muheze mushike hariya mu ntara zo hagati mu gihugu hariya irusigabangazi mu cankuzo canke hariya za Bukemba mu Rutana hakenerwa ca gitoro mbega ubukene bw'igitoro urwego umuhuza w'abarundi ngo bagwarakozweko tuvuga ngo urwego umuhuza w'abarundi rurakora uko rushoboye nakubwiye bivanye n'amikoro y'igihugu kandi rukagerageza nabwo nyene kuvyumva kugira rutange n'akarorero ku bandi nshatse kumenya ko ivyo byaragiye muri mwe byabagora kugira ngo namushike kuri aho mwashaka gushika twe nivyo kwanko dushikaho tugomba gushika kuko nakubwiye ko dufise ku mitumba abaduserukira aho tutagiye ngo twishikireyo turabatuma kandi bakabikora neza ega ibintu byose kuvuga ko umuntu ategereza kugenda gushika ubuhinga bwa none bwarateye imbere cyo bubereyeho hari habo muco gutunganiza ku telefone cyane gose vyama vyabaye abarundi bikagenda neza uno munsi mushaka gutanga uturiro nka tubiri ni byinshi cyane sinona bidondagura ngo ndabimare ariko mwende gihugu ashaka kuguhamagara ari 9 juru ati jewe burya umuhungu wanje baramufunze kubera imanza z'amatongo
kugira ngo ejo ntazatonde kuburana urubanza gutelefona rero komiseri kominale n'ibisanzwe ukamubaza ukamwumvisha yuko ivyo bintu ariko arakora atari vyo uwo muntu afite n'isango ati afite isango yo kuja kuburana ati bakubesha ashobora kuba babubeshiye ko yakoze icyaha akakibitoza neza bigaca bigenda neza umuntu agatonda kuri ya ntuze yayiwe kwa rubanza rwiwe tiri urahaguruka ngo ugiye hariya taturi igito ego mwavuze amadosiye arenga gato amajana 3 mutashoboye kwiga neza ibintu ivyo babiri muri bimwe byabagora muri mwe nariko ndabaza amadosiye tashoboye kwiga neza ego mu mwaka uheze oya sama amajana 3 oya amajana 3 yarakozwe ahubwo 350 ahubwo ayatako twakoze ibici 93 kwijana kuvuga ari ibici kwijana tashoboye kuko guhera bikiri mu nzira nifuza kurangiza uno munsi umuntu atazi urwego w'umuhuza nibiki mushaka kuvuga muti two muratira kugira ngo ejo niyo azazanirwa aheze aseruke kubi abiture urwego rw'umuhuza ku bisanzwe nakubwiye ibyo tujejwe ubu nyene gihugu ari we wese bishitse akabona acakeneye mu ntwaro bamutunganize neza akaheza akaraba ababa kurira ntibikunde arafise uburenganzira kuza tukaheza tukamushikira aho hantu tukamubariza tukabikurikirana kugira bamutunganirize hanyuma kandi umva ko dukora n'ivyo gukinga amatati kugira amahoro asasagare amahoro n'ubwo bisasagare hagati y'abene gihugu ico niko twamiza ko ca misi yose kuko abene igihugu hari utuntu twinshi bakeneye kumenya dutuma bace babana neza gusumba umuhuza w'abarundi hafi yacu mu gihugu ca Kongo haravugwa umutekano udakwiye aho mbere hariho n'ababanyi bo muri Kongo bamaze kuza kwitura igihugu c'u Burundi bari mu hano abo bantu kumbure abasho guhungana utuntu barafise kumbure agafaranga kabasha kuba kari hejuru y'amahera twe dukoresha hano ubu munsi hariho abarundi baga bati tugiye ku isoko turazimbwa kuko hari bene wacu muri Kongo baje gusaba indaro usanga bafise agafaranga kari hejuru y'amahera yacu ku isoko tukazazanirwa hari akajambo kumbe kihumure kingene mugiye gufasha mu kugira ngo abo bantu bashobore kubana neza nabo basanze mu gihugu muri atawo ufise akangonongono nakoze cyane murumva ko cyo n'ikibazo gihejeje kuvuka dutegereza gukurikirana tugatohoza uko vyifashe bivanye nuko tuzosanga vyifashe tuzokica tubivuzeko tuko turegereza aho tuja kurangiza kino kiyago cacu nibuza ko umutumira ari umuhuza w'abarundi mufasoni Aimé Laurentine Kanyana mwavuze ibikorwa mwakoze mwavuze n'ivyo n'ivyashoboye kubagora mbega nibihe navyo mwamushira imbere mu muti biri mu migambi yakazoza turavye ibihanza abarundi turavye bikunze kuba intambamyi hagati y'abana bariya dukunze guhamagagwamwo nk'abumvikanisha nibihe bimwe two kwita ama perspective urwego rw'umuhuza rufise kuri bene Burundi urakoze cyane murabona yuko natwe tujana nibihe murabona yuko hariho imbona kazoza igihugu cifashe 2040 igihugu cifashe giteye imbere 2060 hakaba na nujya mugambi iterambere plan national de développement ni integuro y'imigambi y'iterambere rero plan national ibyo byose turabikurikiza mu kubikurikiza rero turaba mbega twebwe muri ibi byose icyo twokora ni giki nk'ubu tugikora hajya muri irya mbona kazoza turabona ikintu piriye ya mbere twari engagement du gouvernement inkingi ya mbere leta yafashe ingingo yukwemera yuko ico kintu gikorwa yukwerekana ko ikeneye ko biba none ko ikeneye kwemera kwerekana ko biba duteza gukurikiranira hafi ivyo bijanye nico n'ivyo leta ikikora hari ibijanye n'intwari bereye hari ibijanye n'amahoro n'umutekano eka ivyo byose bituma ibikorwa bigenda neza byaba byabikorera utwabo bya leta ntuvuga muri
rusange icyo bita climat des affaires mu kinyamazuru rero ivyo nico duce dushingirako urumva ko kugira climat des affaires igende neza bisaba yuko umwene gihugu yagiye gusaba icyo afashwa ahantu hariho hose mu nzego za leta ko yakigwa n'ingoga neza kandi bakamukorera ibintu bihuye n'amategeko hanyuma icyo rero tutegeza kuguma tubikurikirana umunsi ku munsi tugerageza kwakira abenegihugu bose baje batwitura baba bari ngaha mu Burundi canke abari hanze bariko barembisa mu Burundi canke abanyamahanga ugize akabazo na gatoyi tukanyarukane kusaba ko kotoga umuti kugutotora umuti kugira ashobore kubandanya ibikorwa by'iterambere wa murindi w'iterambere dukeneye kuja ko kugira dushikire ya hangiro ushobore kurishikako tukaraba rero nuko abarundi babanye neza navyo tuzobanya rero tubigisha muri ivyo byo gukinga amatati kugira ngo ntagira amatati zaraba hagati yabo ngo abantu bashwane n'inzego z'igihugu abantu bagararize kugira ngo dushobore kubandanya byo mbona akazoza tuzoyishikeko muri rusange tubandanya bya bindi byo kuma turindira twakira umwene gihugu ari wese atwituye mugabo kandi tugwize no kuraba ingene twokinga amatati mu kukurikirana hafi n'ibikorwa bya leta bikorwa mu kwiga mu kugira ivyigwa ku bintu bimwe by'intambamye bituma iterambere ridakunda kugira ngo duheze tugira icyo duhanura inzego zitandukanye tiwogira gutya byogenda neza mbega mwene mwavuze muti leta igasi sigiti leta si tafari ko ni jewe ni wewe ni nguvu z'abantu uno munsi ikintu mubona nk'intambamye gituma ku muri za nguvu z'iterambere zidaboneka neza izo ntambamye ziri mu bantu nizi no kudahindura yene imvyiyumviro mentalite ko birasaba ko duhinduka mu gihe tutarahinduka rero hari ibintu byinshi tugumamwo bidari bikenewe bituma tudatera imbere tutaja mu iterambere nkuko bikwiriye nakubwiye nk'ivyo kera bavuga ko abana n'umugisha kandi nivyo n'umugisha ugaca usanga umuntu aravyara ataravye ikuntu azobarera hiryo onya ni ikintu kiri mu mitwe y'abantu gikwiye guhinduka ugasanga umwana w'umwigeme ngo uzoronka ubuzima ari uko ugiye ku mugabo atunze ivyo twakwiye kubirengera umwana w'umukobwa kujya ku mwana w'umuhungu mu mutwe wakamazi yuko ategereza kwiga atera imbere agakora akiteza imbere munsi yashatse gushinga urugo ni vyiza azorushinge afise icyo nawe azana mu rugo bya bindi byo guheza amashuri ngo narize ngo ko nize rero ngo nca ndindira ko njya kwicara mu biro tukamenya yuko igihugu cyacu gifise ibintu byinshi byo gukora bitarakorwa tutoja kurindira mu biro ahubwo twogenda tukaraba ibyo bintu byose aho biri tukingene byokorwa twebwe nyene tukavyikorera turindira abanyamahanga muri mukifise ijambo nyinshi mukuru w'igihugu arakunda gukebura akanakarira mbere zimwe mu nzego mwamuvuze ibyo ko abantu bakwiye guhindura ivyiyumviro agakarira inzego zimwe ko arabusanga zitariko zirakora nkuko nyene we yavyifuza mfata karero ko yigeze gutanga ku muri itegeko ry'ingene abantu bashaka gushinga ibiciro nashatse kuvuga bimwe bya climat des affaires mwavuga ariko gushika n'uno munsi abarundi bakiko barabaza bati mbega ko tutabona ko ryategeko ryaseruka uyu munsi hamwe bavuga bati muhuza dufashe badutunganirize bashinga ibiciro muriteguye kubibafashamo kuko yarabivuze ariko ntibirakorwa nicyo yarabivuze yaragize neza ariko ribaza ko irya ministeri bijejwe ikibanza ikavyiga neza hanyuma umaze kuvyiga neza ikabona ingene yo bikora ikabishira mu ngiro ariko jewe ico nibaza ya ministeri itegereza kugira nyine ivyo vyigwa mugabo n'umuntu avyiyumviye naho uragira ivyigwa nakubwiye ko burya ibintu bikena kuko bizimba kuko bari bike ko twumvise ari bike reka tubigwize hanyuma bimanura igiciro none ibigori wabiribye bikaba vyinshi tukabirima twese umva hari uwo akidoza ibiciro uko yishakiye kandi aca buri uwo mugurira umwe wese aca ivyo yarimye biba vyuzuye
hajya resu kiye hahesheha ariko kitaboneka kiteza kuzima kitaboneka kica kizima rero icyo ministere ikore kabisa uko ishoboye mugabo izijejwe kugwiza umwimbo nazo zibuke yuko ahubwo arizo biraba gusumba kuko gushinga igiciro cy'ibintu dafise ntibyoroshe Mupfasoni Emile Laurentine Kanyana nibutse ko muri umuhuza w'abarundi tugira turangize kino kiyago cacu ariko kumbure kugira ngo urwego murongoye rubandanye kwizegwa n'abarundi kandi mbere hari n'ibintu nyamukuru kumbure ngira ngo mushobora gushira imbere mu ntumbero yo kubatunganiriza byoba ari nk'ibi eko ibintu tureza gushira imbere mu gutungariza bene gihugu no kubereka yuko tuko turabafasha ataho duhengamiye tudahengamiye kuri leta tudangiye no kuri bo turaba tuja hagati na hagati tukaraba ico tuma abo bantu ko ari babiri bahuza bagahuriza ku kintu umwe wese agataha anezerewe haba ikindi nuko muri uko guhuza ni vyiza yuko tubikoresha tubitohoza neza tukabishiramwo ubwenge n'ubwitonzi kugira ngo ntiduhava dusanga turiko turasaba ngo tunganize umwene gihugu gutya cyangwa umwene gihugu nawe tumubwire ngo gira uku kandi tutabiravye neza ngo hava usanga ducishemwo n'ijisho ngo bwa bundi namwe muvuga ivyo mutazi aho umaze guta rero urumva novuga icyizere hanyuma kandi turabegera kugira ngo ntibatame mu kudushikira tugerageza gukoresha uburyo bwose ku buryo tubaba hafi mukoresha uburyo bwose kugira ngo muheze mubabe hafi mbega ubwo ntaho umwene gihugu ashaka gukenera umuhuza akamuhebura cyangwa mbere ugasanga nawe bamukenera ari benshi mugabo ugasanga n'umwe nko ku mutumba ntashobora kubatunganiriza bose ico gihe bice bigenda gute mu bisanzwe nta bibazo birebire cyane rwose novuga ngo byotuma ngo birengera oya nta birarengera bihari ni ibintu biza biraza kimwe kimwe tugira turangize ikiganiro cacu kumbure hariho akabazo nshobora kuba ntababajije canke kumbure hariho ico mwari mwifuje gushikiriza hano ku nsamirizi ndabahe kumbure mu munota umwe muhize mutuyagire kumbure muri make mu byo mubona mushira imbere mu byo mubona byari bikwiye kugira ngo abantu bose bumve ko by'ukuri mutahari kubera muhangamiye kuri ruhande cyangwa kuri ruriya ariko muhari ku neza y'igihugu muga kandi muravye n'ingene ko muri urwo rwego rwitugwa muravuga muti tubacafise igikorwa canke imbere igikorwa cacu tugiye kuraba aho tugejeje twarakoze je novuga nti turavye aho tugeze uno munsi ibikorwa birahari nakubwiye yuko birasaba yuko iri terambere tumurindi w'iterambere duhamagarirwa kujako bikorwa hari cyuka ciza hagati y'abakora ibikorwa by'iterambere na leta rero iyo abantu ariko barakora ariko murindi bunini birasaba yuko haboneka yene abo bitura kugira ngo begereye cyane kugira ngo babatorere umuti ibibazo byose biba biriko biravuka rero je sinovuga ngo ubu nta kazi kahari ahubwo kagiye kuboneka cyane kuko hariho abantu benshi bariko bakora imigambi y'iterambere tugomba duteza kurikirana ko za nzego za leta nazo zagiye kuri ku murindi nk'uwo nyene rero birakenewe cyane ku rwego rw'umuhuza ruguma rukora hama kandi kubera ko hategeza kuba impinduka nyinshi mu kuntu igihugu gisanzwe gitunganijwe ibintu bitungane bitandukanye birasaba yuko nimba hagiye amategeko runaka bariya bo muri leta baca babandanya n'ubundi bateka imitwe barondera ibindi kuntu bari bikora bihindura twebwe ivyamaze kujaho dutekereza kubisasagaza kugira ngo bimenywe n'abarundi bose mbega nyene mu kubisasagaza mukoresha ubuhinga ubuhe hari ibyo bagize bavuga bya digitalisation ubwo umuhuza ngo baruri digitalize hariho digitalisation iriko irakorwa ariko burya twebwe turatanga amakuru nk'uko tuko turatanga amakuru biciye kuri za Twitter za Facebook turaca kuri turafise ikiganiro kiba rimwe mu ndwi
kuri radio y'u Burundi turatanga amakuru iyo turiko turakora ibikorwa ku rubuga turandika tugatanga utunyamakuru duto twacu tuvuga ibyo dukora n'ivyo tugezemwo nego kumure numva umengo umwanya niwe uri kuraturega kiganiro kiraryoshe twari kukibandanya mugabo umwanya uri kuraturega mufasoni Emile Laurentine Kanyana umuhuza w'abarundi hari akantu muherereje ko muvuze muti kugira ngo ryaterambere rikunde nuko abonyene bari hejuru abonyene bariko bahimiriza abandi nabonyene bogira umurindi nk'uyo mbega nk'urwego rukomeye nk'uru mu gihugu haraho muhurira mukavuga muti akaroro kabe keza gahera iwanyu kuko gahera ibukuru gaheza kwira hose izo nzego ndazi ko muyaga kenshi muba muri kumwe nabo nyene bo murindi bahamagarira bene Burundi nabo nyene bo bariko inzego z'igihugu ko cyane byihweje urabona yuko bariko barakora uti rero mwere uri uvi bukuru ukwire hose umuntu wese yumve ko yamonoka zoza 2040 ubundi bwifashe 2060 ubundi buteye imbere twese hamwe dufatane mu nda kugira ngo duheze uhashike eko cyane twese hamwe dufatane mu nda leta irajeje kutwereka intumbero kadushiraho amategeko akenewe ibintu inyubako ibintu byose rusange bikenewe kugira ngo dushobore gukora ibikorwa bisaba rero ko abarundi nacu duhaguruka umwe wese ku rwego rwiwe agaheza agakora ivyo ategerezwa imigambi kugira ngo ateze imbere urugo rwiwe yongera ateze imbere n'igihugu twese tuburize hamwe twavuze ijya nino ariko namwe abo musanga ibikorwa harakaja mu matekero kugira ngo turangize ikiganiro yebo dusanga ibikorwa amandiko ndabahamagarira yuko muri aka kazi dukora dutegerezwa kwama twakira abene igihugu neza nakana tukigenza neza tukaba karorero haba mu bikorwa by'iterambere haba mu kazi tuceje ka misi yose kugira ngo ejo umwene igihugu ritwakico tumuhanuye ntazahava avuga ngo muko murambwiye ivyo mudakora murakoze cyane mbere tubifurize namwe gutera intambwe tugiye turangiza hano kino kiyago akajamo murangiriza ko nugushima ko muduhaye akanya keza kukubwira bene Burundi ivyo dusanzwe dukora kugira ngo baze tubafashe ivyo bazoba bakeneye hanyuma tunga tuvuga duti turateye intege abarundi bose bagume ku kivi dutegure neza amatora bibihe turimo navyo ivyo biri hakurya igihugu cacu ibidusamaze abarundi twigumire mu mahoro n'umutekano n'ubumwe twirondereye ntidusubire inyuma mbega nyene nakanyuma kumbure naho tugira turangize ko mu bivuze turi mu mwaka utegura amatora hari aho tuja turumva mengo abari mu iyo migambo bariko barashamirana hari igihe birashika bakabitura ko twumva bavuga ngo babo bapfundo canke babo bajyanye inzara hari aho birashika oya ntibaratwitura na rimwe reka turangize hano kino kiyago cacu mwakoze muhuza w'abarundi cari kiganiro dukunda Burundi kuri radio Irebe FM turakirangije twibutse bariko badukikirana ko turayaga n'umufasoni Emile Laurentine Kanyana arongoye urwego rw'umuhuza w'abarundi mu Burundi turavuga rero ivyerekeye ibikorwa by'ugo rwego mwumvise ibyo gwaranguye mwumvise yuko hariho n'ibyo kumure rutashitse ko bariko nibike kubera utunaturiya abagwitura kumbure batatohoje ugasanga amadosiye ntiyateza gutumbera aho bayazanye mukumva ko rero ibice indwi byonyene ari byo bitashoboye kuranguka ariko 93 byose byarangutse muri uwo mwaka uheze ndeka tuvuge tuti tuyifurije kubandanya umurindi muriko mu gikorwa cyo guhuza abarundi murakoze cyane namwe ni butse rero abariko badukurikirana ku kiganiro tukirangije ikiganiro mwari kumugishirizwa nanje Emery niyo nkuru Jimire Didier ninahazwe na Cedric Niyomukiza bariko badufasha ku buhinga bw'ivyuma n'ivy'amasanamu kugira ngo beze bashikire atankomanzi duhana isango mu kindi kiyago nk'iki ku munsi nk'uyu n'agahindukira